nabona ko kazoza kiwanje kabisa Imana imfashije nkagira amagara nzomwikoreza imizigo ya kwisoko imwaro. Nivyo nabona nta kindi kintu kirengeye ico nabona no. Ico gihe cyose nta kintu wakora uvuga ati nzi ndungura amahera kugira ngo ntige nk'abandi mbeho nk'abandi. Amahera kuyarondera byari bigoye. Ngico nibuka yuko muci mu gihe cyo gushora kawa kubera yabo ariko baratekera kawa canke usanga bariko baragurisha kawa ku minzane hari intete zagenda zirakoroka haje abantu baba batonze ku mirongo usanga urutete rumwe rwakoze zibiri zitatu ico aho wicaye mu ijuru ugasanga umenga naho bandira umunyu kubera amagi imvunja zatayeho birasuzuguza urumva kuba bavuga uti wapi nukuza kwishura ugasanga hari igihe umenga baraguhata uko mu mutima uvuga uti je nopfuma mpeba. Nibuka nuko naho rampenga batashe nkagenda nkicara muri ryavu nkagenda no bagura urutete rumwe negeranya aho gwasanzaye kugira nzoronka ikiro rero cakawa nshore kugira bampa amafaranga wasanga na bitwara umwanya muremure mugabo nta yindi shwa umuntu yabafise yarabikora hari igihe byashika ugasanga uratoraguye udutete tugera ku biro 5 10 bajya badaraza hagupfa kasone nyene bakavuga ati pfa kuzana tuguhe nyene amafaranga nuko yakunda kunganiriza cyane yakunda kuvuga ngo imari zo muhe ngo ntapfe atabonye umwana wiwe ico kintu cyari ikintu gikomeye urumva yarabona ko yari wifuza ko umwana we yogira ikintu ashitseko asiga abonye ko yashitse ku kintu. Bakunzi bari TV turabahaye imyiriwe cyane bwakeye bivanye naho muherereye kuri microphone muri kumwe na Shekina inyuma ya kamera turi kumwe na Jaden kuko mwabidusavye uno munsi twabazaniye wa mutumire mwadusavye atubwire ntahe yiwe ariko reka banze twidondore tumenye amazina yiwe no tugiye gukorana mu mumenye naho benshi mu muzi namahoro ego mutwidondowe ego ni Apotre Mbayahaga Isidore. Murakomeye mumeze neza. Tumeze neza nta musoga n'umwe dufise. Ni vyiza. Nkuko bakunze bari TV mwabidusavye uyu munsi agiye kutubwira intahe nkuko mwabidusavye mwabidusavye. Mbega mwashaka kutubwira uburyo mwabayeho kuva mukiri batoya gushika mugire aha mugeze uyu mwanya. Ni burebure ariko reka muntu abigerekeranye mu bice ego mu by'ukuri nkuko mubivuze burya umuntu wese agira ko avuka n'ingene akura. Je naravutse nk'abandi bana bose hanyuma ndakurira mu muryango bwagushika ku myaka 5 datarapfa amaze gupfa rero mama mu nyuma nawe agira ikibazo cyo kumugarara gwara n'umuntu ntangura kuba mu buzima bubi bukubura icyo umuntu arya kubura agasabune ko koga kubura agahuzu ko kwambara nyene ubuzima burusha ubwo buzima ndabubamwe imyaka itari mike mu buto bwanje ndagwara ingwara nyene z'ubukene ingwara z'ubukene rero no kuvuga ingwara z'amavunja ubuhoma inda bijya byose muramubona ku bantu bakenye usanga bafise ubuzima buri hasi cyane. Mugabo rero burya mugane wa teorera buza ati irizo imbuto ntiribora muri ubwo buzima nyine Imana arahantungiye hama ndiga amashuri nabi y'intango mugabo Imana ikora ibyaye igihe kimwe ndatora konku maze gutora konku rero urumva yuko nari ntanguye ubundi buzima ukuja mu ishuri ryisumbuye ico gihe hari amashuri ya internet ameze neza bari bakigabura umuceri mwiza n'ibinyama byo mu magopo urumva rero umuntu amaze gushika yatangura na yanzara y'ibirarane yari afise yego umuntu amaze gufunga rero turagaruka nivyo dongo ego mwatubwiye yuko muri batoye mwabuze papa wanyu mwabayeho ubuzima bumeze nabi mbega ku ishure byagenda gute ku ishure ko mwavuze ngo mwiga nabi mbe byari byifashe gute? Kwiga nabi urumva kwiga nyene udafise umuvyeyi hanyuma ugasanga rimwe na rimwe
hari igihe bishika ukagenda utariye abandi ugasanga muranirirwa abandi batekeye n'ibyo barira we ntavyo uronka ugasanga nuko tugwara twaje twaduha kubera kubura isuku canke wabuze ibyangombwa bikwiye kugira ugire ubuzima bukwiye. Hari igihe wasanga rimwe na rimwe hariho umugwi w'abana batemera kubakiniramo ko babona kumenga wewe uracafuye wewe ikintu cy'umwanda kiri ngaho mu mutima w'umwana birababaza birababaza mugabo urumva nta kundi bari bubigire muri ico gihe wumva hari igihe wasanga ibyo ukora byose uva ku ishuri niwe uja kurondera ibyo ufungura ukajya kubirondera ukabiteka ukavoma ugasenya byose wenyene nyene ukabaho ubuzima ubona ko atari ubuzima bw'umwana biramurengeye niho umuntu avuga ko yakuze akabuze ngo umuntu akuze mu gafite imyaka mitoya batakunda ari bubigenze yego mbe ico gihe cyose mwarabona yuko ati umunsi umwe nzova muri ubu buzima oya no bangira mbesha bariko baratwumviritse ntabyo nabona narigaza kubivuga kuko je wahawe nawe iwacu hari impande y'isantre hari impande y'agasagara ka Mwaro rero hariho amangazini wasanga rero hariho amakamyo ava mu Kirundo azazanye amasaka kuko iwacu barakuye inzoga z'impeke rero nabona yuko hariho abagabo bapakurura ibyo bikamyo rimwe na rimwe hari igihe baza nk'iwacu mama yahishije nk'inzoga y'impeke badandaza yaronso agatahe nibo nabona bahiriwe rero je nabona ko kazoza kiwanje kabisa Imana imfashije nkagira amagara nzomwikoreza imizigo ya kwisoko Mwaro nibyo nabona nta kindi kintu kirengeye ico nabona no ico gihe cyose nta kintu wakora uvuga ati nzi ndungura amahera kugira ngo ntige nk'abandi mbeho nk'abandi amahera kuyarondera byari bigoye ngico nibuka yuko muci mu gihe cyo gushora kawa kubera yabo ariko baratekera kawa canke usanga bariko baragurisha kawa ku minzane hari intete zagenda zirakoroka haje abantu baba batonze ku mirongo usanga urutete rumwe rwakoze zibiri zitatu ico nibuka nuko naho rampenga batashe nkagenda nkicara muri ryavu nkagenda no bagura urutete rumwe negeranya aho rwasanzaye kugira nzoronka ikiro rero cakawa nshore kugira bampa amafaranga wasanga na bitwara umwanya muremure mugabo nta yindi shwa umuntu yabafise yarabikora hari igihe byashika ugasanga uratoraguye udutete tugera ku biro 5 10 bajya badaraza hagupfa kasone nyene bakavuga ati pfa kuzana tuguhe nyene amafaranga nubwo batoguha yakwiye nkuko abarimyi baba bikoze umugabo kudufaranga ukatubona kudufaranga wasanga dukenewe tujana muhira kaba umuvyeyi wawe kugira ngo bagasabuni utubutagiye wasanga umwaka ugira uhera tatwo kujya dukaranzuriye wasanga bimeze gutyo muri ico gihe nibuka yuko kuronka igikoresho cy'ishuri byari bigoye byari bigoye uko nk'akarero nibuka umunsi njya gukora konku nta kintu mama takoze kugira ndonderera ikaramu ariko barayibutsa ico kintu ntikiramba mu mutwe na rimwe mugabo arambwira ati mwana genda uko bigenda kose ntubura umugira neza Imana ikurungikira guha ikaramu ndibuka yuko ngeze rero kwisoko Mwaro ariko ndagenda umwana muto agikora kwa konkuru nikoreye amaboko ndiko ndarira hari umuntu rero yaciye ambona arambaza ati ufise ikibazo kihega mwana ndamubwira nti jewe dufise konkuru kandi bariko barahamagara abandi nk'ubu nanje singira nkoresha kirame ikaramu kuko mama yambwira rero nyene umuntu arafashe ndashimira Imana kuko iyo karamu yanteye n'umutwe mwiza kuko iyo konkuru umwaka nacenda yitora rero urumva ibyo byose birashobora ko yibuze mugabo ikintu bikoze kiraremera umutima w'umwana ntavyumva ntatahura ingene gituma atameze nk'abandi atabayeho nk'abandi kubura umuvyeyi n'umubabaro nyene nabona ati wapi udafise uburenganzira bwo gukina n'abandi bose abandi ukabona yambaye ikirato ukabona ndafata ico nambaye yambaye agahuzu kera caye kameshi ukabona nawe n'ingorane zirimo udukoko aho wicaye mu ijuru ugasanga umenga naho bandira umunyu kubera amagi imvunja zatayeho birasuzuguza urumva kuba bavuga uti wapi nukuza kwishura ugasanga
hari igihe umenga baraguhata kuko mu mutima uvuga uti je nopfuma mpeba. Be ico gihe cose waraja kw'ishuri, igiki cagutera umutima wo kuja kw'ishuri? Mama yaraguhimiriza ishuri. Mama yarantege gose, arankundishije ishuri uko yavuga ati uko vyogenda kose ugende. Muvukana muri bangahe mu muryango? Ntituri bake kuko papa yari afise abagore babiri, kuri papa turi abana 6, mugabo ndi imfura ku mugore wa kabiri. Nimwe mwize mwenyene kuri kopi? N'abandi barize bariga muri ayo makondisiyo nyene agoye. Murumuna wanje wewe yarize mugabo ntiyageze amahirwe yo kubandanya secondaire, ariko yarize mugabo wewe bisa nuko nawe nubwo buzima yabuciyemwo muga atarakanya kanini. Murahejeje amashuri mato mato, mugiye muyisumbuyeho byabandanyije ubwo buzima bumeze uko nyene? Navuze ko hariho akarusho kagiyemo kubera mama urumva amaze kubona umuntu aronse ayo mahirwe, byari bigoye noneho kugira umuntu agurisha koshi. Abona kuja muri internet bateza kugurisha koshi ukatekeramwe impuzu, izo mpuzu ntari zaje zihari. Urumva kuronka impuzu, ukaronka bya bikoresho, ukagura indobo, ukagura isahani, ukagura ikiyiko, urumva isabuni uzotekera kugira kuri secondaire ho urumva biba bigoye. No gucuronka ya minerval rero urumva ko mama yageze mu byo atunze, yageze icagurisha. Ndagenda kw'ishuri, maze gushikayo ubuzima bwari bubayeho nk'ubwo abandi bose, kuko kw'ishuri muri internat abantu babaho cyo kimwe, mujya bimwe, mwoga hamwe, mwigira hamwe, amategeko namwe. Ico gihe urumva bisa nuko biba bitanguye guhindura ubuzima bw'umuntu. Dusubiye inyuma gatoya, akabazo nobabaza, mwatubwiye muri ko muri dondora yuko myitwa Mbayahaga. Igitsina uwo buzi isiguro yaryo? Kuyisigura ko riroroshe mugabo ni izina ry'umuvyeyi. Na papa yitwa Mbayahaga. Mugabo kuba Mbayahaga urumva no kuba uri mu buzima nahone wumva utagukiwe. Kuba utagukiwe rero ushaka kutaburwa mu bintu byinshi. Utaburwa mu mubano, ugakurira aho bakwanka, aho bagutega imitego canke bakugwanya. Cyangwa ugakurira mu itongo rito. Ni byinshi byo kuvuga Mbayahaga. Mugabo urumva ko atari izina ryiswe umuntu yavukiye mu bihe byiza. Muri nje secondaire, mama wanyu aragize ibishoboka byose muragiye kw'ishuri. Mbiga kw'ishuri naho abanyeshuri mwigana ntibakwimiriye bakavuga ati umwana ntameze nkatwe, hoho warasa n'abandi bana ico gihe? Oya, ntibirakoze kuko ishuri twize ko ntiwumva ngo ishuri ryari ry'abakire gusa. Uko tumaze gushika kw'ishuri wasanga abona n'abandi bana usanga bafise ubuzima butari hejuru y'ubwawe cane gose, ku buryo wasanga umaze gaburya nta muntu ashobora kuvuga ngo asa nabi. Ni entretien y'amadafise burya umuntu wese yoba mwiza. Mu gihe umuntu ashonje mu akaronka ivyarya akabiri karaza, na wa muntu baracafa yarose sabuna agahindura impuzu akoga asa n'abandi. Mugabo ikindi cagiye kuntunga hanini, hari igihe usanga kw'ishuri abandi bana batekereye amafaranga argent de poche, ugasanga afise impuzu zo gukuranya zikwiye, afise ibirato bingana uku, kuko hari imyambaro yindi usanga isabwa kuryama canke kuja gukina muri sport niki, ugasanga we ntavyo ufise. Rero jewe ikintu cari kintunze muri cane nibaza ko camfashije muri ubwo buzima, nuko ahanini jewe aho nicaye canke aho turi nari mfise morale nyinshi. Abana barankunda, abana twigana wasanga ndiko ndabatera inkuru tugatwenga, tukaba ahantu hasusurutse hameze neza, na dorotware n'abantu bakaba bagukundira abanyeshuri cyane. Na dorotware n'abantu barumva kuri anime imeze neza. Rero muri ico gihe usanga ubuzima bworoshe. Ego mbe mutashe muhira byaba bimeze gute? Mwasubira muri bwa buzima nyene canke? Ni bwa buzima nyene kuko urumva kiri umunyeshuri nako atakintu buragera guhindura muhiri wanyu, nta mafaranga uvuye guca. Mugabo uko biri kose byari byoroshe kuko uvuye kw'ishuri ari ukuntu baduha inyama, inyama zo mu bigopo. Ugasanga ku meza muri abantu nka 12 muri abakene mwese wanyu ntazo baje barya bose, ugasanga mwese mwazihuriye ko muri internet. Hari igihe twavuga ati rero bagabo byo byose rero ifuko tugira ntuze organisation, tuze turarya nkeya hanyuma tuze turazihana. Iyi turu tukareka kurya zibiri
nkuya agacaronka imwe nawe ukaronka iyindi rero tukasubira tukareka zibiri naka nawe akaronka ukazosanga tugeze gutaha umwisha koje utahanye nk'intuze nk'inyama ibigopo by'inyama nka 5 10 bininiya muri ico gihe wasanga ego wasanga hari akantu kahindutse hanyuma urumva n'agasabuni hari gihe ukaba katarahera cyangwa ugasanga urafise ingene ukaronka ukoga kuwamuka ukaja umisa bakavuga bati wa muhungu ariko arasirimuka bukebuke twabonye ko yaje mu bandi n'ikiratara cyambaye rero umaze kugera muri sogondere burya gakengere kenshi kaje kuvako uko abantu batangura kubona kugiye kumukira rero bumva higa abantu bake bavuga bati naka wa mwana wo kwa naka muraba neza kuko ashobora kuzoba mu stante ariko ariga ejo azoshobora gitera ico cyaka mu mwarimu ugasanga kagasuzuguro kubona ko atacu uzovamwe batanguye guhera rero muri ico gihe barabona yuko hari n'abantu usanga uja kwibara akavuga ati ono se jamais reka tumuha agacupanyo bahagusororera ati nawe somako ko bavuga ati uburyo byose bunawene hari igihe azovyibuka akaduhako kandi niko bimeze ico gihe cyose mugani wari ntimwari bwakizwe oya bwakizwe okay mbe musubiye muhira kugira musubire ku ishuri ntivyabagora muhira kugira bakuronderere uburyo cyane byaca bigenda gute kuko urumva n'ubundi hatigaza kuba ukwitaga ko abavyeyi basanga mu byo batunze hari ico bahevye kugira usubire ku ishuri usubiye ku ishuri wasubira gutwara ibikoresho bigana nka bya bindi ntivyakubabaza mu mutima kubona byarakubabaza cyane byarakubabaza kuko urumva nta kundi wari bugiye mugabo bashira ku munzane bati none turamugumiza ngaha canke turagira ico duhevye abandanye yiga muri ico gihe warumva yuko utagiye ku ishuri ufise fierite nk'uko abandi bana bavuye muri vacances wowe wabona yuko n'ubundi ukiri umutwaro ku muryango wanyu uracari ikibazo ico gihe urumva niho wasanga kera abantu biga wasanga ari abantu twavuga tuti ujya yiga nk'uko umenga iwabo bazojya umunya ari uko awe ahejeje waravuga utaha rero yose yari kuri wewe impanuro nyinshi umuvyeyi wagiye yikokoye urumva yateza kubwira amajambo akomeye avuga tuzugende wirinde ntusamare ntiwishinga abandi urabona ingene ugiye ku ishuri bimeze urabona ibintu bikozwe ingene bingana ugenda umenye zo umugabo ukaba murumva wiga ufise umwitwarire kuvuga uti ifoko nanje mbandanya ninaheza noneho nanye ndeke kuba ikibazo canke ingorane mu muryango nanye mbinyisha urumva ko wiga utari cyo kimwe n'abandi kuko bavuga ati ntiwishinga abandi bafise inshuti abandi bafise imiryango ikomeye abandi barabaha ibikenewe byose barabifise nubwo atokwiga yobaho rero genda muri ico kintu cyabakiri mu mutwe wawe baraguhanuye muhira barakubwiye ati witware neza wishinga abandi mbe ntivyagushikira ugasanga izo mpanuro wazirenze kuza umuvyeyi ntiwozikurikiza zose kuko n'imyaka hagira goye hari igihe ushika mu myaka y'ubusore ukumva nawe uriyemera kumva uti hejuru y'impanuro bampaye nanjye undiyemera ndafise ubwenge simfaka ngo bampare ntware nk'impumyi nawe ndapresya ndabimenya ugasanga uri kuhendwa n'imyaka ugasanga mu by'ukuri iyo myaka ya adolescence hari igihe umuntu ashigama akavuga ati wapi nanjye ndi umutipe nanjye nkaza kuvuga ati ndi confirma nanjye urumva biragoye wasanga wabirenze ku mugabo nubwo wabirengako agatima kagaruka ko je ndibuka yuko nkiri umunyeshuri muri secondaire nari mfise ikintu vraiment gisa nuko kitangundira cyane kumva ko noreka mugani hamwe bavuga ati nta wiruka n'ikimurimo ngo agisige umuntu yo kwiruka n'ikikuri inyuma kwiruka ko waye kwirukamwo kiragoye je ndibuka yuko nari mfise akanyota gaje kutuyoba kenshi kabisa ko ndibuka yuko kenshi bama bamfashe bajya bita nasimvye urugo numvise ahantu hahiye nk'inzoga cyane numva abantu noja kwisante kanaka no sinobura umuntu amvumvye akayeri nkacaza ico kintu muri mu bintu nafatiwe kenshi uko narumva naho bomfata wapi nibyo kunda kugaheba oya nibuka igihe kimwe ndi muri secondaire nigeze kunyoterwa inyota ngira y'indoga kwera
kuko narabuze uwo mvumba nja kuri sante natorotse camwe naho directeur w'ishuri yicaye kwibana nja kuvumba wambaye umwambaro w'ishure nyene niwe guhana ashatse arakwirukana mwana avuga nti hakomva hano ntanyoye oya kwera ndagiye ndatimvye je ndagiye kumusubicupa wambaye umwambaro w'ishure canke sinagiye ngo ndamutumbere nyene gutya narakonturunye kujya abasirikare bagira ngo demorode makazunguruka ninjirira munsi y'ibare ahajya kumunga mugabo mpagarara mu kigo ndahamagara umuntu ngo hano nimbwira ujya mutama mubwire ko hari umuntu mukeneye ngaho diregiti hanyuma azasagarije aravuga ati uri ntoya urumbe ari igihano nacemeye mugabo ako nijwa n'inyota biragoye reka rero urabe ikintu mfashe ndamushimira kabisa yaramfashije yarampaye yamubwiye ati mugabo ikintu cagiye kugorana rero yampaye inzoga zibiri ibyeri bibiri bikanya harahana ikiganda bita mu gitabo bahazi barahazi sanzwe mu kiganda uwo mudirecteur ndamukunda cyari yitwa Stan hanyuma rero arampa ko tuyeri tubiri yego mugabo numva inyota ntiheza ndiko ndaduga rero subira kwishuri nawe n'uburi naho ntashe gicuga kwezi cangatira muhiriwe yakuvumba icupa umugore we nawe yakora kwishuri wacu nyene hamba ati mbaya namaki ndamubwira nti mfise ingorane zimeze gute ndamubwira nawe asubira arangirira ukundi kuntu hanyuma gataha niwe mukiye yampamagara ku biro directeur biya wowe ufise ingorane ndamubwira nti nukuri usuzume mu yandi makosa yose ayaje bazomfatiramo mwaje ufise ingorane y'akanyota hayi ingorane kwisi ndamutakambira ndavuga nti je nubwo ugira je n'umwana w'imfubyi ntunyirukane imeze ko nuko ndamusigurira ataravuga ati akunda ico kintu ndacibuka ko narinze mpeza amashuri aho kanyota nk'igafise yego muri âge d'adolescence usanga kenshi abana abakobwa canke abahungu ugasanga baja mu bintu byo bavuga ubu byo gukundana bya copinage ivyo imwe ntavyo mwaciyemwo canke narabiciye mbe ntivyakwatetse cane bikwafekte cane oya ukumva vyari ni bimwe byo kuyuba nyene niwe vya myaka nakubwira mugabo uko vyari kose ikintu cagoma kingaruka mu mutwe n'umutima impanuro mama yamba nubwo hagira ikintu gishika nubwo naja kunywa tuyoga nubwo uwo mukobwa mwokundana waguma ufise ikintu wirinda uvuga uti iyi kintu gikaba urumva vya mpanuro zose bampa nzoba mpejeje kuzirenga ko bizaba bipfuye hawagira ahantu limite ugira ugutoya ari aho utarenga mugabo sino kuvuga ko bitabayeho noba kubesha imbega muri izo amashuri byaraboroheye kwiyamara secondaire mu by'ukuri je nibaza ko byanyoroheye uretse izo ngorane gusa z'ubuzima zo kuronka ibikoresho by'ishuri muri secondaire nta ngorane nari mfise zo kwiga ego mbega mwarigeze mugira espoir muvuga muti igihe kimwe nzofasha mama ave muri ubu bukina rimwe niryo ryari nihangiro ryanje ndavuga ati niyo objectif kuko narabona umubabaro afise umubabaro yagize urumva kuva muri bato yego naravuga nti ko biri kose hazogera igihe nayo ndamwirubure ngerageze kumara umubabaro mukeya nshobora kumara mugabo imana ikora ivyayo yaciye yitaba imana ngisigaje umwaka umwe ngo mpeze amaze gupfa byagenze gute narabandanije ivyabagoye kandi kubandanya ngisigaje umwaka umwe yaronse umuntu amfasha arandihira ishuri ndaheza maze kuronka diplome rero canya mu byo kurondera akazi naho ndashomera umwanya utari muto mugabo nari ifise umugenzi yampaye indaro nararyiwe nkaryamiwe yafasha neza vraiment kugeza igihe rero mugabo urumva mu mutwe narumva ko ntameze neza kubera umubabaro ayo mashuri nize ngowe hari ibintu biriko biratakara mu muryango
none maze imyaka ingahe atakaze ndiko ndaronka na depoje amadosi ahantu hose ndateba ndihebura ndavuga nti bya bintu rero wapi nta kizova mu kabisa mugabo urumva isaha y'Imana igeze ndaronka akazi maze ukaronka rero ubuzima ndabwubaka gushasha mwatubwiye muri dondora yuko mwari mufise batoya banyu umwe imbewe byabandanije yabayeho neza cyane byagenda gute mbega mbo nta buzima bwiza ko mama wumva amaze gupfa agapfa asize umwana mutoya kandi mukuru watari hafi urumva ko ari ibibazo bikomeye ariko ndamushimira cyane ubwo yari muto yarabihagazemo neza hanyuma arakura ubu n'umugabo afise urugo rwiwe yubatse akora akazi rero nawe afise transition y'imyaka yabayeho nabi mbega mwishuri n'ivyabahungabanya bikabahungabanya bigatuma mwiga nabi kubona mu buzima mama wanyu bo kubura mama shabaye ikintu jewe mu buzima n'ubuye kitaramperamwe kuko umuntu mwagoranye amagorwa menshi ukamubona ingene yitanga kandi atavyashoboye bimwe bavuga mu kirundi ngo kwita mu ziko agaca agenda utamwiruye na gatoya ico kintu iyo ndacibutse rimwe na rimwe ndumva akababara umugabo nk'ubu kubera mba naramenye Imana menya yuko atakintu kibera ubuzima imbere y'Imana nico cyonyene mugabo ntarakizwa kuvyakira vyo byangoye kuko nabona ko atawundi mukunzi nzoza kuronka yomera nka mama ndashimira Imana kuko yahavuye mumpa kuko umupfasoni wanje yambereye byose rero umugabo kutamugira urumva ko n'ubu ni igihengeri gikomeye cyane ariko Imana ishimwe kuko yashimye ko bigenda mbega mama wanyu mubona ukuntu yitanga ntibyagutera umutima wo kuvuga ati nanje hari ikintu nkeneye mu buzima mutubwire ibyo ari byo ikintu cya mbere mama hoho icyari yakunda kunganiriza cyane yakunda kuvuga ngo Imana izomuhe ngo ntapfe atabonye umwana wiwe icyo kintu cyari ikintu gikomeye urumva yarabona ko yari wifuza ko umwana we yogira ikintu ashitseko asiga abonye ko yashitse ku kintu rero muri ico gihe ntavyo yabonye mugabo ivyo nabimwibukira ko cyane urukundo yankunda ngira biranafasha kugira urukundo rwinshi nkunda abana banje kuko ndakunda abana banje cyane mugabo yaransigiye iragi ryerekana yuko umuvyeyi ikiguzi cyose byomusaba yotegeza kugitanga kugira ngo ubuzima bw'umwana we burokora ashobore kubona umwana afite ubuzima bwiza icyo rero n'ubu ndi tayari ntacyo ntokora nshoboye kugira ngo umuryango ubeho neza